muri business yawe. Nizihe way cyangwa inzira zitanu wokoresha mu kwinjiza amahera cyangwa kwadapta intelligence artificielle muri 2025 muri kino gihe turimo. Inzira ya mbere, inzira ya gatatu nayo si yindi niyo kugira nte kuba umu AI ku creating cyangwa AI consulting agency, no kuvuga aba umu consultant wo muri wa AI. Gusa wumva yuko kuno ndiko ndabivuga guys, niyo ma etape utegezwa gukurikiza. Utegerezwa guhera kuri ya etape ya mbere ku mu AI creator, ukarondera ubumenyi bwinshi, ukaja kuri etape ya kabiri ukaba umu AI developer, naho nyene ukarondera ubumenyi. Waruzi yuko ushobora kwinjiza amahera kuri internet wifashishije intelligence artificielle muri 2025. Uno munsi tugira turabire hamwe uburyo butanu ushobora kwifashisha muri 2025 kwinjiza amahera kuri internet wifashishije intelligence artificielle canke ukayikoresha mu kuyadapta muri system canke infrastructure yawe. Ni jewe John canke Dr. John, karibu kuri We Talk Business. Nkuko bisanzwe make sure yuko wagize subscribe kugira ntuzosubire guhomba ikiganiro kizokurikira. Reka turabire hamwe rero intelligence artificielle niki, ikora gute, ni gute no musi muri 2025 woshobora kuyifashisha mu kukwinjiriza amahera kuri internet. Intelligence artificielle niki? Kuba tayitahura cyangwa abantu bamaze iminsi bayumva cyangwa ntibumve n'ibyo ari byo. Intelligence artificielle ni langage cyangwa n'ubwenge, n'uburyo bashoboye kwegeranya ubwenge bw'abantu, ama connaissance atandukanye abantu basanzwe bafise, bayashira mu kintu kimwe cyangwa muri infrastructure cyangwa system imwe kugira kizobe kizi vya bintu byose abantu bahora bazi, kikabishira kikabikombina muri system imwe, bizobe byoroshe guperforminga amatask amwamwe. Rero aho utahura iki kuri intelligence artificielle? Intelligence artificielle cyangwa IA ifise ubumenyi bwose bwo kwisi. Ni nka system ifise ubumenyi bwose bwo kwisi ushobora kwifashisha mu bikorwa byawe bya misi yose. Nyimba kare wari umufundi ukaba ushobora guperforminga amatask amwamwe, uno munsi n'umuganga arashobora guperforminga amatask yawe mu gihe atari umufundi. No kuvuga cyayifashisha kuri intelligence artificielle, akayibaza ati hey, iki kintu mu kubaka iyo wubatse ukoresheje no ma dimension bimeze gute? Uyo n'umuganga aba ari kabaza intelligence artificielle. Cyangwa wa mufundi atazi ikintu na kimwe mu bintu by'ubuganga, arashobora kuja kubwira iya akayibaza ati hey, numva ameze kuno ndumva afise inkorora mu mihogo, cyangwa ndumva umenga ndarushe gute na gutya, eske womenyera ari ingwara iyi? Intelligence artificielle ugasanga rero irakubwiye ingwara urwaye cyangwa iraguhaye intumbero y'ukungene wokoresha mu kwivuza iyo ngwara wofise. Rero umva yuko ari system ifise ubumenyi bwose, ni langage bashoboye gukombina ama information yose bayashira hamwe kugira bizohore byoroha guperforminga amatask amwamwe. Uno munsi muri 2025 rero ni igiki woshobora gukora kugira uprofite kuri iyo vague nshasha ya intelligence artificielle? Kuko no munsi abahinga barabivuga kandi twabivuze na kenshi no mu biganiro twagiye dukora. Abahinga baravuze yuko mu myaka iri imbere hazosigara business zibiri. Izo nazo ni izihe? Ni ziri base kuri intelligence artificielle hamwe na personal brand. Ariko no munsi ni turabira hamwe personal brand, reka turabira hamwe intelligence artificielle. Rero ushobora kuyadapta muri business yawe. Ni izihe way cyangwa inzira zitanu wokoresha mu kwinjiza amahera cyangwa kwadapta intelligence artificielle muri 2025 muri kino gihe turimo. Inzira ya mbere, mu guprofita y'ino vague ya IA, ushobora kuba umu content creator. Ukaba umu content creator kuri YouTube, kuri TikTok, kuri Instagram. Ukuntu bigenda, ushobora kugenda ugatangura ugakreate des contenus en rapport ya intelligence artificielle, ukazurashira kuri platform yawe nka YouTube. Nukuvuga akazi kawe koba kahe? Koba arako kurondera amakuru ajanye n'ama development mashasha ya IA. Misi yose ugira ama recherche, ukaza mu ma newsletter, ukaza mu ma platform amwamwe, kuburyo uzura collect amakuru menshi. Wewe ico ukora ucuza uyashira kuri platform yawe canke uyahereza abantu. Ubwo ni uburyo novuga bworoshe cyane bwo guprofita ino vague ya intelligence artificielle nshasha kandi ishobora no gufasha abantu benshi. Ni kuvuga ushobora kuba umu content creator about
IA canke AI, akazi kawe ugenda ukarondera amakuru ahantu hatandukanye, icyo ukora uciya synthetize canke ukayakombina ukagira resume, ukaza urayabwira abantu biciye muri chaîne yawe ya YouTube canke ya TikTok. Ubwo rero n'uburyo bworoshe kuko bizotuma na ya ma platform a developer des infrastructures za intelligence artificielle aza ko kurondera avuga ati hey, turabona umu content creator about AI, reka tumubwire umu partner wacu muri produit canke muri systeme yacu ku buryo adufashe kugira ane kuyamamaza ahantu hatandukanye. Iyo ni inzira ya mbere ushobora kwinjiza amahera ukoresheje intelligence artificielle muri 2025. Okay, ushobora kwibaza uti jewe ibintu bya content creation birangora simbona aho no bihera. Biroroshe cyane, ya intelligence artificielle niyo uca wifashisha mu gucreatinga content yawe. Ushobora kuja kuri ChatGPT ikagufasha gucreate script, ukabibwira hey ChatGPT, nkeneye gukora video no munsi ya intelligence artificielle, ngirira script nokoresha muri video yanje ya YouTube. ChatGPT ubwo nyine mu minota mikeya ibiheje kugira ane kuguha script ya video yawe. Ushobora no kuja ku ma platform atandukanye uvuga uti okay, simfise kamera, simfise ubumenyi muri graphic design cyangwa muri videography, ushobora kuja ku ma platform atandukanye akagira ane akagufasha kuedita ya video yawe. Ugasanga wewe akazi kawe wakoze ari akahe, nako kwifashisha ChatGPT, nako kwifashisha ya ma platform atandukanye ku buryo bigukorera video and then boom, your video is ready. Business ya kabiri cyangwa inzira ya kabiri ushobora kwifashisha mu kwinjiza amahera muri Novag nshasha intelligence artificielle. Inzira ya kabiri nayo ni iyihe? Si yindi niyo kuba umu AI developer. Ibyo nabyo si ibintu bigoye cyane kuko no munsi okay, abantu benshi barazi ati kuba umu developer muri iyo myaka hera byagutwara imyaka n'imyaka kugira ama pratique menshi kugira ushobore kuba umu web developer canke umu programmer, ariko no munsi siko bimeze. No munsi ufise wa mwigisha nyene canke wa muntu azifise ubumenyi bwose bw'isi yose ariwe intelligence artificielle, niwe nyene uca wifashisha mu kukwigisha ingene uwo mu developer. No kuvuga honye tuzura developer ma infrastructure atandukanye cyangwa ama solution kanaka, ukavuga uti okay, muri bank kanaka ndabona hari mirongo gutya na gutya, ni ikihe kintu, nihe system ya IA no developer kugira ize kuresolve ingorane basanzwe bafise imirongo minini mu mabanki atandukanye ngaha mu Burundi. Iyo ni business idea guys, and ushobora kuyikoresha rero ukaba mu AI developer, ukazura developer ama solution ya AI. Wumve yuko harimo akazi kenshi si ibintu byoroshe, ariko navyo nyene birakunda ubishizemo ishaka wifashishije wa mwigisha nyene ariwe ChatGPT. Inzira ya gatatu cyangwa business ya gatatu ushobora kwapplika muri intelligence ukoresheje intelligence artificielle muri Novag nshasha ya muri 2025. Inzira ya gatatu nayo si yindi niyo kugira ane kuba umu AI ku creatinga cyangwa AI consulting agency, no kuvuga wa umu consultant wo muri wa AI. Gusa wumva yuko kuno ndiko ndabivuga guys, niyo ma etape utegezwa gukurikiza. Utezo guhera kuri ya etape ya mbere ku AI creator, ukarondera ubumenyi bwinshi, ukaja kuri etape ya kabiri ukaba umu AI developer, naho nyene ukarondera ubumenyi bwinshi, ukaja no kuri ya step ya cyangwa ya etape ari yo kuba umu consultant wo muri AI. Ibyo byose rero ni ibintu wumva bitegeza kugenda bikurikirana. Hama uno musi dufise ama company menshi yumva ngo AI atazi n'ikintu na kimwe ahantu yohera kugira yapike AI mu business yabo, ariko uno musi wewe ushobora kubabera inyishu ukaba umu consultant, ukaba consultant. Hey, jewe ndafisemwe ubumenyi, barakubonye kuri YouTube, barakubonye uri kuri developer IA, rero uje kuba propose uti jewe rero ndafisemwe ubumenyi no bigisha, ni muze ndabahanura ingene mwo kwatega AI muri systeme zanyu za cyangwa entreprise yanyu, bazokumva byoroshe guys. Iyo ni business ya gatatu ushobora gukoresha wifashishije intelligence artificielle. Business ya kane ushobora gukoresha cyangwa inzira ya kane ushobora gukoresha muri Novag ya AI, yunesi yindi niyo kugira AAA cyangwa AAA cyangwa AAA, ariyo bita AI automation agency. AI automation agency rero wumve yuko ni nka agence y'ama automation AI, wowe ico ukora uca ugerageza kwakwimira cyangwa gukoranya abantu bose bafise ubumenyi butandukanye muri AI, ukamuga create agence ku buryo muzoza mura create des solutions ku ma companies cyangwa ku ba particulier batandukanye.
inzira rero ya nyuma ariyo ya gatanu basezera. Imbere yuko mvuga inzira ya nyuma guys, make sure you subscribe, ugire like, hama ntibibagire kugira ante tugisangiza n'abagenzi. Again muri commentaire tubwira uti ubyumva gute canke niyihe nzira yakwantereshije. Ni jewe nzenye nzokwizera ama commentaire kugira ndabe ukuntu ama advice no gwa canke ibintu bitandukanye no kubwira kuri iyo nzira uba uzoba wanditse muri commentaire. Inzira rero ya gatanu ariyo ya nyuma novuga ushobora gukoresha muri Novag ya AI, iyo nayo si yindi niyo kugira ante SaaS, software as a service. No kuvuga wifashisha intelligence artificielle mu gukrea SaaS, software ijanye n'ibintu bya AI. No musara ama software menshi ushobora kugira gukrea solution ya software ikombina ma paiement, ikombina ama AI agents. Tuzokora video again dusigura icari cyo ma AI agents. Muze mubinyibutse guys muri commentaire, naho uzoraba iyi video, iyo video itarasohoka uzobinyibutse muri commentaire ati hey, hariho video watwemereye yo kuvuga ama AI agents. Ama AI agents rero ni iki? Ce sont les agents IA. Ama AI agents nabakozi bama intelligence artificielle bashobora kuremplacer umuntu uwo ari we wese mu kazi kose kwisi. Mbere hariho n'amaroshesha mwamugiye gusoma no munsi haravuga baremeza yuko nko myaka 30-40 aho tuzoba dufise inzego novuga mu bihugu bikomeye cyane nka Amerika canke i Burayi, ugasanga inzego zikomakomeye, ugasanga na intelligence artificielle. Ivyo byose baravuga yuko bizoba ntawe bizi, ariko reka tubirindire. So rero ushobora gukrea SaaS, software as a service, ishobora gukombina ayo masolution yose AI, payment integration, byose ukabishira hamwe gutyo ugakaya ukaba uri kura profita ni vague ya intelligence artificielle. Uno musi ama companies menshi, uno musi ibigo byinshi bikomeye abakire bose bo kwisi baremeza yuko the way to make money in this decade cyangwa kwinjiza amafaranga muri kino kinyecumi ari inzira iyo ya intelligence artificielle. Rero ntuzotangwe, ntuzosigwe. Abanyafrika twamaturi inyuma, ariko bunye turafise ubumenyi, natwe turashoboye, ntibazodusiga. So thank you guys, mwibuke kumbwira iko ni iganiro mwakibonye. What do you think about it? Ni ihe business yakwantereshije muri commentaire. Wongere ntibibagire kugira subscribe. Again tuzosubira mu yindi video. Ciao.